Mu migambi yiwe umukuru w'igihugu ahimiriza bene gihugu kuvavanura n'inzara n'ubukene, ahavuga ati umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko uronke amafaranga ubika. Ivyo navyo bishoboka iyo abarongoye abandi batanga akarorero keza, na kare umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose. Ako kamo rero mu ntara ya Kayanza karitabiwe. Aho ni ku mutumba Businde, komine Gahombo, hari imirima y'akarorero y'ibiterwa bitandukanye. Hambavu y'iyo mirima mubona hari n'iraro ry'inka, ivyo vyose akaba ari vy'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Abene gihugu b'i Businde ngo n'ubwa mbere babonye iryo terambere iwabo. Ndiko ndabona ni kimwe gishasha kiko kiraza kitahora ngaha mu Businde, kijanye n'iki, kijanye n'ibindi ndiko ndabona c'uburimyi n'ubworozi buri ngaha aya ku myaka narimaze ngaha ntari bwabibone. Mu batangiye kuhahanda narimo kuva dukarandura ubunyovu, narimo hari ahantu hatemba hameze kundi kuntu hameze nabi nyine omenga nta kintu cyo nahamera. Yihutiye kubanza guha akazi abantu bakora iki, bakorera abafaranga kugira uburimyi bigende neza. Muri rusangi nuko ubwa mbere ho abene gihugu bo mwino komine Gahombo baje baronkera akazi. Akona akarusho ka mbere. Abanyeshure bahora birukana ku mashure ntivyasubiye kuba agafaranga bagiye bakaronka ku mwanya kugeza nuno mwanya akarusho ni keza kuko abene gihugu nubu baragashima cyane baragakenguruka. Ngaha aya kuri umutumba ntitwari tuzi kurima kijambere, ntitwari tuzi guciki imikobeko, mugabo uya twese ubu twagize nte twabigiye ku muriri bivanye n'ukuntu nyakubahwa yaduhaye intumbero. Akari karore twamukuye ko twese imikobeko n'ukurima kijambere n'ukorora kijambere. Imwe mubona ni y'umuntu nawe ariko aravuga ati jewe nanje ko mbona nyakubahwa umushikiranganje ariko arakora ibintu by'iterambere, nanje ngomba nkore hawe kubera nuba nanje mfise ahagutse. Mugabo n'ufise ahatagutse yuko ategerezwa kugira gukora nk'uku kubera irihimiriza. Ni ryajamo navuga yuko ari iki bishasha kuva imyaka maze ntari bwabone. Ubu rero nk'umwana wanje ejo azobona ico jewe ntanabonye. Bine dukora burya byose hakuru bica mpere ku bakozi dukorana, burya bose turagirana inama zitandukanye. Ubwa mbere kugira ubwa mbere tw'abakozi tubera akarorero ubwa mbere abandi, kuko nkaje nko twaciye naraberetse umurima w'iwanje w'ibiraya kugira ushoye guhumbure kubera akarorero abandi. Naravuze ko ndafise n'ahandi hari hegitari z'ibigori, aho naho nibiba biteye ku buryo bwa kijambere, ke naho numva biraheza bigafasha. Hama ubwa mbere abakozi b'ubushikiranganje bamaze bonyine kuvyumva, ubwa mbere bonyine bakabikora, ni naho ro baca bahera mu guhimiriza abarimye ukuntu bateza kubikora. Ikindi naco nuko umukuru w'igihugu cyacu nyene cyubahiro Vice Ndayishimiye yaradusavye yuko ahantu hose hari amatongo ariko ivyatsi bitaribwa, ko aho hantu hose hateza kurima kugira adufashe kugwiza umwimbo. Ivyo natwe turikoresha mu guhimiriza ubwa mbere abene gihugu ko matongo yose cyaje duhereye kuri ya hamwe ku micamo kuri za metero 15 ahegereye imyonga cyangwa metero 30 ahegereye amazi kuba hakura vya biti vy'imikaratusi. Aho naho turiko tubahimiriza yuko aho hantu hose hateza kurima kugira hateragirwe ibiterwa mu mbarugo. Ivyo navyo urumva ko navyo nibice bidufasha kugwiza umwimbi. Kiri naco gikomeye nuko kubera dukorera hamwe nawo mu ntwaro, iyo bibaye ngombwa hagize umurimye kumbure ashaka kuvyonona, aho umuntu ho baraheza nabo bagakoresha ico bajije bakamuhanura, tugafashanya kugira kumbure n'abatavyumva n'ingoga bavyumve. Nuko ivyo dukora vyo tubikora hamwe nawo mu ntwaro kugira ngo abarimyi bo ngaha mu ntara ya Kayanza bashiye gukora nkuko bariko barakora. Nk'umukakarone murabona handi uno murima w'ibigori, nifuje ko mushikana mani makomine za Butaganzwa za Rango
naho hari indi mirima myiza y'ibigori kandi ishimishije kuri no rugero. Aho ndiko nja mu byo mu mwongo ugiye no ku mitumba nahone hari ahantu hari imirima y'ibigori bateye kuri kano gatasi ishimishije. Cyo kimwe n'imirima y'ibirayo mwayibonye hamwe n'imirima y'ubwishaza. Uwo murima nawo w'akarorero ni uwa buramatari w'intara ya Kayanza, ukaba upima hegitari 5. Nawe kandi ngo n'ubwa mbere abonye yimbura toni zirenga 20 z'ibiraya. Iciyumviro cyo gutunganya umurima cavuye ku kamo ka nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, aho yahamagariye indongozi zose kuba akarorero mu burimi n'ubworozi kugira ngo abene gihugu batwigireko kugira ngo noneho umusaruro wiyongere. Abene gihugu bamaze kutwigirako na cyane ko ari ubwa mbere murazi yuko tumaze umwaka umwe turongo intara nziza ya Kayanza. Hano babwira yuko uyu iki kirimo ari cyambere tugize kuko kuvaho twumviye ko kamo twahise tugerageza kurondera amatongo mu ntara ya Kayanza. Ubu tukaba tumaze kuronka amahegitari arenga 13 yiwacu twiguri ndetse tukatangura n'ubworozi mwe uyu mwaka nyine dutanguye. Rero kubona ari umurima wa mbere dutanguye kubera ko kamo kanyine cyo mukuru w'igihugu, murabona yuko atari bibi cyane. Akarusho ni kanini cyane kuko murazi ko nkuko nyine cyo mukuru w'igihugu yabivuze, umushahara wonyene ujya wa leta ntushobora gutunga umukozi wa leta. Yaravuze ati ahubwo ni mugende murime mworore cyane cyane iyo muvuka kugira ngo aho muvuka babone yuko kuko ari mwebwe mwize, kuko twebwe twize ni twebwe tuciye ubwenge bwo kumenya ngire turima mu buhinga bwa kijambere. Rero akarusho bwa mbere hoho ni mu uburyo buziyongera kuko nubaha akarorero nk'umwimbu mperuka kuronka muri ndi tongo atariri narimbo itoni hafi 20 z'ibiraya kuko ndiba ko nari nakoresheje miliyoni 7 magabo nahakuye miliyoni 18. Urumva ko iyo nyungu yabaye nini cyane, kandi muyu mwimbu nyine uheruka duheruka gusarura twarimboye hafi toni 2 z'ibiharage. Kuri jewe bwabaye bwa mbere ko kuva mbaho sinari bwigere ndonka ibarage nk'ivyo kuko ndo munyakayanza nahavuke ndahakurira. Nta gihe na kimwe twigera twimbura ibiharage dushora, ahubwo twimbura ivyo dufungura gusa. Magabo urumva kubera kama kanyine cyo mukuru w'igihugu turimbura tukaronka ivyo dufungura no musesekara tujana ku isoko. Cishaye Jeannette umukenyezi wa buramatari ya Kayanza yahora akora akazi ka leta, ariko bamaze kubiganira n'umunega wiwe ubu yaragahevye aja gukurikirana ivyo kurima n'ukorora. Akarusho ngo karibonekeza. Kugira duhebe akazi ka leta twaricaye hamwe turaba ingene tubayeho, niho duca dufata umugambi yuko umwe yoguma mu kazi ka leta akagumana mitiwere, uwundi nawe akaja mu burimyi n'ubworozi. Ubu tubona bimeze neza kuko ubu ndarima narimye 6 hegitare z'ibigori, inongera ndima ni hegitare y'ibiraya, hegitare ndashobora kuronka 20 tone. Igihugu kirahungukira kuko ubwa mbere ho abene gihugu bagwanya inzara. Icya kabiri turatanga amakori n'amatagisi ariyongera kuko nk'uyu murima mubona uri ku hegitare 5, aha imyavu yose twakoresheje twayiguriye abene gihugu wasanga barayirunze hirya no hino kumure barabuza abakiriya. Mugabo tuze kurimira itongo bose bace baronka isoko y'umwavu, baca baronka agafaranga kandi n'amatagisi aca ariyongera muri komine. Abandi tubafasha mu kubaha akazi. Si hegitare shobora ntwara abakozi 3. Jewe ifumbire nari nayirishe kare narayironse kubera mfise ubworozi. Ubu natangwe gupakiza imodoka, natangwe gushikana mu mirima. Nkiri yimbura riheze ubu turadushiramwe ibiraya turaraza, havuye ibigori duca tuhatera ibiraya. Abene gihugu basanzwe nk'ubu naramaze gutera kamo, murabona aho hirya no hino naramaze kubatera kamo yuko iyi mirima mona iri hirya yanje ko bategeza gukora nk'uko nyene kuko nibo bakora hano bararonka akazi no munsi kuko nkaha turiko turarima usanga dukoresha abakozi barenga 200. Nkuko nabivuze kubera mu banga ndimwo umufasoni wanje niwe kenshi yabikurikirana kuko twaragiye hamwe turavugana tuti reka tugabura akazi je ngume mu kazi ka leta nawe nkuko mukuru yabivuze ati aho bishoboye ni bagende bagira amashirahamwe kugira ngo nabo batanga akazi.
cha turagabura ashaza nawe mu burimyi n'ubworozi kugira nawe ahubwo atanga akazi yabari aha tukoresha abagoronome bize ariko batashoboye kuca baronka akazi muri leta mugabo nibo dukoresha kandi akunguko ni kanini. Niyonzima Gerard nawe agwiza imbuto z'ibiraya akavuga ko intambwe ari nini. Novuga ko kugwiza imbuto tubifitiyemo uburambe kuko tubikoze igihe kirekire turiko turarenza imyaka 10 dukora uwo mwuga wo kugwiza imbuto. Hanyuma aho twavuye nuko twahereye kurima ku biro 500 ibiro 300 mugabo ubu tukaba tugeze aho dushobora kugwiza imbuto duteragiye itoni 200 nizirenga. Aho twebwe tugwiriza imbuto nababwiye ko icicaro kiri muri komine Muruta mugabo aho tugwiriza imbuto si muri yo komine gusa turagwiriza mu yandi makomine atandukanye muri no ntara ya Kayanza. Turufashe nk'akarorero Muhanga, Gahombo, Muruta aho turahakorera. Hanyuma no mu zindi ntara turajayo nk'akarorero Ikarusi n'Igitega niho dukunda gukorera. Ego bituma rero n'abanyagihugu bo muri izo ntara baronka imbuto ikabashikira ikaba ari imbuto nziza irobanuye kandi yapimwe yongera iremezwa n'ikigo kijejwe gupima ubwiza bw'imbuto ONSS. Hanyuma tugerageje kuraba muri uko kugwiza izo mbuto nk'ubu kuri iyi sezo igeze hagati uyu iririma ry'agatasi murabona ko rigeze hagati na hagati abantu hagezaho ivyo bateye bari mu kuzosarura. Twaratanze imbuto nyinshi zikwiriye kandi tuzitanga mu ntara zitandukanye nk'akarorero nobabwira ahi wacu mu Kayanza, nobabwira Ingozi, Ikarusi, Imuyinga, Igitega no hariya Mwijenda muri Bujumbura Rirare hose twaratanze iyo imbuto kandi tugatanga amatoni atari munsi ya 10 amatoni kuva ku 10 kuduga. Ego imbuto rero zirashikira abarimyi cyane gose ziwacu tuba twagwijije. Kubagwiza mbuto nk'abo muri tuno turere hariho umugambi mwiza twiko turakora wo kuzibegereza tukagira utuzu twidandarizo nko ku mitumba itandukanye cyama komine tugashiraho n'icapa cerekana umugwiza mbuto wariwe ni nimero ya telefone mbe tukahashira n'imbuto z'akarorero zo kumwereka maze rero ahejeje akatubwira ati dukeneye ibingana gutya aya turaheza tukaca tubibajanira tukabibegereza tukabibashikanira. Mugabo rero iyo arabo mu zindi ntara turaheza tukavugana ingene bibashikira tukabafasha no kurondera imodoka izibatwarira. Akamaro ni kanini cyane gose. Duhereye ubwa mbere ni kumwene gihugu turatanga akazi kuko kugira dutegure aho tuzogwiriza iyo mbuto turaha akazi abene gihugu benshi cyane gose usanga aho birirwa barakora bashika 200 canke barenga. Aho ico gihe ya miryango iraheza igafungura ikaronka amafaranga yo kugura isabune kurungika abana ku mashure amakaye ako kabara akarusho ka mbere. Akagira kabiri ni kwa kugwiza imbuto kugira tugwanye inzara. Aho iyi imbuto tuitanze ari nyinshi no kuvuga abarimyi bakayitera inzara iragabanuka. Hanyuma akandi karusho kagira gatatu natwebwe nyene tubikora iyo twabikoze neza tukabikora nkuko tubizi canke babiduhimiriza abadukurira biraheza natwe bikaduha akarusho ku muryango. Iyo tudandaje za mbuto umuntu araheza agakuramwo ayaba yarashizemwo hanyuma akaronka n'akanyungu bigatuma umuntu yikenura akava mu bukene nawe bigatuma afungura canke akanatera n'intambwe kubaka inzu cyakagura n'umuduga. Hari igihe bishika imbuto zikaba zitaraboneka. Imbuto rero zibaye zitaraboneka tuca tubura ibyo duteragira ku mpeshi ariho rero tweko turategura za mbuto zizoshikira abarimyi bose kubera uraza abarimyi benshi barima iyi imvura itasuye ico gitegwa cibiraye. Rero aho turakunda kwagirira ingorane umugabo rubiri ko biraca biza
kubera akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu ahavuga ati ababishoboye nibagerageze kurima mu gihe cici bavomere, hanyuma bamaze rero kuvomera bica bituma za mbuto zica ziboneka hakiri kare, hanyuma ico kibazo naco kikazova mu nzira. Ko nk'ubu turavye hariho umugwiza mbuto hariya Ibururi yitwa Albert arima mu gihe cici, no kuvuga nk'ubu wiwe arafise ibiraya ariko arasoroma, bizogera kuri ico gihe cyo kurima bimeze neza. Hanyuma kandi natwebwe hano imuruta, natwebwe turafise umugwiza mbuto ariko arakorera uwo mwuga wo kurima mu gihe cici. Nyakubahwa umushikiranganje w'ibidukikije urimye n'ubworozi Deogide Rurema ariko ararima mu gihe cici cyane gose, yarazanye uburyo bugezweho bwo kuvomera nawene ariko arabikora, bizotuma imbuto rero ziza ziraboneka ku rugero rwiza. Kandi rero ntabikora wenyene, arabihimiriza n'abandi, kuko nakare n'umuvuka komine w'imuruta yaje akaza kugendera imirima, abaje gukungera kumuraba canke abakozi bakora muri iyo mirima yiwe, araheza nabone akabwira kurima mu gihe cici no kuvomera bizotuma rero ya mbuto itasubira kuza irakena cyane nkuko byari biri muri iyi misi heze. Miburo Dorothée n'umuforoma kandi akaba yaritabiye akamo ko kugwiza umwimbu hambavu y'akazi ka leta akora. Mu kazi ka misi yose ndi umuforoma, rero mwako kamo ka leta nkozi ko kuja hamwe nanje naciye nitabira, turaja hamwe n'abandi cyane cyane uwo nyakubahwa Maniraho Jerome atugiye imbere, turaheza turakorera hamwe. Ndabifatanya kuko ndakora ku mutaga hageze saa 9:30, izo zindi saha rero nca kuraba cyane cyane ko mba nasize n'umukozi mba nasize n'umukozi wo muhira responsabiliza akaraba abo bandi. Mugabe yandi masaha nanje ntabandi ku kazi, cyampeza nkaja kuraba aho ibyo bikorwa bigeze, no kuwa gatandatu canke kuwa Mungu hajya na rekipeye ndashobora kugendera ayo mashira hamwe tukagirana ibiganiro, nkaraba iyo bavuye niyo bari, hanyuma nkabahimiriza kubandanya ibyo bikorwa byo kwiteza imbere. Iyo ngingo yafashwe na leta nkozi, leta mvyeyi yaradukabuye cyane, kuko twarabonye yuko muri ibyo bikorwa dukora byo kwiteza imbere biciye mu burimyi n'ubworozi, mu gukurikirana indero y'ugwaruka, mu gukura ubwo gwaruka ku marigara, cyane cyane tukabafasha guheba kunywa ibiyayuramutwe. Twarabonye yuko turonka icyo dufungura, tukaronka icyo amahera tubika mu mufuko, hanyuma iterambere rikatuvako rikatugarukako rikongera rikaja no mu kibano. Turima amahegitare arenga 50, hanyuma ibitungwa navyo twagiye turatanga ibitungwa by'ingurube n'ivy'impene n'inkoko ku mashira hamwe mato mato, matse rero ayo mashira hamwe akorora, hagera igihe kivamwo inyungu, iyome igatora umutahe, inyungu iyome ikacisangira n'abagize iryo shira hamwe. Turagatanga bagakora, bagahembwa ku kwezi canke abandi bagahembwa ku munsi. Rero abo tugaha ayo mashira hamwe mato mato tuha abanywanyi bayo, baraheza bagakurikiza n'akarorero kingene natwe tubikora, kuko nabo usanga bitunganije bakarima kijambere, bakongera bakorora mw'uwo mutahe uzurava kw'ivyo vya iyome ubajako. Ikiro c'ibirayi ubu kiri ku mahera 650, 700, eka n'ivyo 500 urabironka, kuko hariho n'uturaya duto duto turimwa mu ndimiro bagiye kuzimbura, ugasanga tugurwa amahera 300 ku kiro. Biribonekeza rero yuko ibiciro bidatera biduga, kuko n'ibiharage byahora bigirwa 1500 canke akarenga, ariko ubu vyiza vya mbere biracari ku 1200. Kubabika ivyo bimbuye bakaba ari vyo basubira gutera ngo sivyo. Kugira ubu mugwiza mbuto, ubwa mbere urabisaba, urandika ikete ryo kubisaba mu kigo
kibijejwe ONSS. Hanyuma baguhaye inyishu bakaguha ikete, nabone ntibaguha inyishu uko nyene, babanza bakaraba uburinganire bw'itongo ufise uko ringana, ko bazoshobora kuza baraza kugupimira izo mbuto, kandi bakumva ko uzobandanya ishene utazoyica yo kugwiza imbuto, kuko ufise itongo ritoya ntushobora kugwiza imbuto. Ubwa mbere umuntu abafise isi, ubutaka budaherukamwo ibiraya canke ibisangiye umuryango n'ibiraya n'imiburiburi imyaka 3 kuduga. Hanyuma ukagenda ukaharima ukahategura neza, hanyuma wamara kuhategura neza ukaca wiga iyo uzokura imbuto nziza irobanuye kandi yemejwe, akarorero ari nko muri izabu canke ku mugwiza mbuto azwi. Hanyuma rero wamara kuhategura neza ugateragira, wamara gutera aba goronome bo muri ico kigo baraheza bakaza baraza kugendera uwo murima wawe, baraba ko ari mwiza, bakawukurikirana kuva mu ntango, mbere kuva utararima ubanza ukabereka aho hantu uzorima, bakabona by'ukuri ko ari umushiko kuyatabira yabihaheruka canke bisangiye umuryango n'ibiraya. Hanyuma baguma baza gukurikirana naho bawabiteye gushika usarure, no gushika ubishikane mu bubiko mwihangare, baze kubipima, bazana laboratoire ngaho nyene bagenda babipimiye aho nyene. Hanyuma mu nyuma zaho bamaze kubona ko ivyo biraya vyawe ari vyiza, bakaca bazana imifuko yabo ya ONSS, bagaca bashirako na etikete yemeza yuko iyo mbuto aribo bayiteke kandi ari imbuto nziza. Ngaha nk'ubu ibi biraya mubona bihavuye tubisaruye, tuzoca tuhateragira ingano canke ibiharage. Mugabo urabona ubuko turi mu mwaka w'ibihumbi 2021, aha hategezwa gusubira ibiraya mu mwaka w'ibihumbi 2024, haciye imyaka 3 atagiterwa c'ibiraya kihagiye canke itomati n'ibindi bisangiye umuryango n'ibiraya nk'intore n'ibindi. Hamaze kuva izo ngano turashobora kuhateragira ibigori. Ibigori bihavuye turashobora guteragiramwo ubwatsi bw'ibitungwa, ibintu nk'ivyo. Iyo tutateye ivyo tuca tuhareka hakarara hakaba umushike. Abakozi ba leta hamwe n'indongozi ngo hambavu y'amabanga y'igihugu bajejwe, ngo birashoboka ko barimo abakorora kijambere, gutyo abenegihugu bagafundurura umukanda, igihugu naco kigatera imbere. Abanyakayanza twobabwira ko boza barariha kare uwo mwavu, kuko hariho bamwe badashobora kurihana n'ingoga bakarindira ngo bazogura ushitse. Kotera kamo abakozi ba leta yuko boza barava hajya mu biro, nabo bakaja iyo bavuka bakarima. Twokumva ko kamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi, ko kugwiza imbuto cyane cyane guhera mu ntango yazo, umuntu yubatse sere akayitegura. Hanyuma rero amasere no kuvuga ni yamara kugwira, hakaboneka abagwiza mbuto nyene babifata mu minwe, ico gihe imbuto zizoheza ziboneke, maze rero wa mufuko uheze uronke amafaranga, umuntu nawe uronke ico ufungura. Akamo notera cyane cyane bagenzanje indongozi nuko bokwijukira uyu mugambi w'uburimi ukurima no korora, kuko niho nabonye hari ubukiriro, kuko niho nabonye hari agafaranga, kuko murabona nk'aya mahegitari y'ibigori, na cyane cyane ko leta duhaye akarusho kuko bigura. Murabona yuko aho umunsi nageze gusarura umufuko koko uzoronka amafaranga. Bakozi ba leta ndongozi, kurima no korora ni bimwe mu bituma umwenegihugu abaho neza, agateza imbere igihugu camwibarutse.